ama commentaire twagiye turumva y'abantu bavuga ko ukundana na Abel nivyo oya sivyo je namanana yibabwiye sivyo Abel n'umugabo afise umugore gusa dukorana cyane vya hafi kandi akunda no compostinga cyane ngira kuri FB bijya nivyo bituma abantu biyumvira yuko Abel n'umustar naje ndo mustar umugore we n'umustar ni ibintu bisanzwe kuvugwa uri umustar nyene utegerezwa kuco vyakira akavuga ati batuvuze bimeze uko mu mama afise abana babiri bo ku mugabo umwe ariko tutari kumwe bisigura ko sinduwatsi ariko ndumuvyeyi urumva uwo gushima muri no mwanya yisanzura uvyumva gute yarohisha byakunzwe no kuvugwa cyane mu bantu bakina amareresi mu bigeme bakina amareresi ko ari uri mwiza kubasumba oya ugira inkuru inkuru ndabyumva cyane amatwi ansumira baravuga ngo nta kiganiro mwigeze mutanga mu Rwanda ngo cicongereza ivyo nibiki nta congereza muzi bimeze gute simya en fait nta siguro Hello guys, muraho mumeze neza murakomeye abakunzi ba Step Media. Uno munsi turi kumwe n'umwigeme mwiza cyane umutumire wacu. Mwese muramuzi muramumenyereye. Reka tumuhe akanya aze abaramutse abibwire. Hello bakunzi ba Step Media. Ndabaramukije cyane. Kuberewe. Birasanzwe ndakurusha. Narandenze man. Ufise wallahi. Turashobora kwicara tukaganira. Reka subire ndabaha ikaze ndabaramutse kandi ubwira kandi hama nashaka widondore kubatakuzi utwibwire. Okay. Icambere murakoze. Hama ndabaramutse cyane kandi bakunze ba Step Media. Kubatanzi bayitwa Ornella mutoni nkabandi umukinyi w'amareresi. Ego urakoze cyane. Kubatamuzi mwumvise ukuntu yitwa hanyuma twashaka kukubaza umaze igihe kingana gute ukina amareresi? Imyaka 2. Muri iyo myaka 2 wamenyekanye kuri firme iyi canke wari umaze gukina zingahe? Amaze gukina zingahe mu myaka 2? Ni nyinshi. Hari nizo nakwibuka zizakongora kwibuka. Ndamaze gukina mu IMANGA series EP32. Ingingo icigwa ikosa ryanje kukibiba ni nyinshi cyane ni nyinshi cyane hama nizihe ntambamye wagiye urahura nazo muri iyo myaka 2 umaze ukina amareresi? nta bibazo nigeze mura navyo navuga kuko ibibazo nivyo ndusanga bikuma wibuka ati ibintu sinzopfa ndavyibagiye byarambaye ko muri no kariye ndimo kuno mugabo nayihari byo saba ko ndayumvira cyane urumva ndize ndayumvira cyane bisuka kwitambabaje. Byarakoroheye mu ntango? Yego byaranyoroheye. Hariho ama commentaire twagiye turumva y'abantu bavuga ko ukundana na Abel nivyo oya sivyo je namanana yibabwiye sivyo Abel n'umugabo afise umugore gusa dukorana cyane vya hafi kandi akunda no compostinga cyane ngira kuri FB bijya nivyo bituma abantu biyumvira yuko hari hakandi kantu mugabo nagahari. Jewe nawe turi nk'umuryango yaba we yaba n'umugore we yaba na famille yiwe nakuri nabirenze nabihari. Weruka kuvugana na Abel ryari? Na Abel higeje. None ko muvugana cyane nivyo bintu abantu babavuga ko mwebwe muvyitwaramwo gute canke we avyumvise canke umudamu wiwe? Abel n'umustar naje ndo umustar umugore we n'umustar ni ibintu bisanzwe kuvugwa uri umustar nyene utegerezwa kuco vyakira akavuga ati batuvuze bimeze uko mu gihe tuzi ko atari ivyo n'amahoro menshi mu gihe tubanye neza tubifata nk'ibisanzwe ntama kuvugana tuza kuguma tuvugana kwa duhurira mu kazi ndakina muri timu yiwe
umva tuzo kuvugana n'umwa boss wanje niko no bivuga rero urumva tutavuganye akazi kopfa yego birumvikana hariho amafoto twabonye ngo mwayagiye mu Rwanda ariko hariho yasirikiye muri kumwe na Chris bimeze gute na Abel kandi mwari muri kumwe twaragiye mu Rwanda turabakinyi ne ba filme benshi Abel twari fotozanje nko bisanzwe vyama turabara postinga Chris twari foto nawe ne twarafatanye ifoto irapostingwa nko bisanzwe Chris no muntu wanje wa hafi Abel n'umuntu wanje wa hafi kwa na Chris twarakoranye cyane muri filme yanje ingingo rero ni ibintu bisanzwe kwifotozanya n'abandi twari fotozanya kirundi kirango n'abandi ndafite amafoto turi kuvuga amatwi ansumira baravuga ngo nta kiganiro mwigeze mutanga mu Rwanda ngo cicongereza ivyo ni biki nta cogereza muzi bimeze gute simya en fait nta siguro none baba mu congereza mukabura ivyo mishura icongere urumva ni nkuko nawe uri ahantu bako barakora ibinani iki ndavuga gute inama mu congereza ushobora kuvyumva cyane ariko bikakugora kubaza neza muri cyo congereza na mashuri menshi hanitse jewe nize namwanya wavyo nabironkeye nivyankunze nandise nabikunze rero niyo mpamvu bitakunze ivyo bintu mumva jije ariko ababishoboye nabo byakundiye barabajije tu gusize commentaire zaragwiriye ko abakinyi ba cinema benshi bagiye ari yavyabaciye ko amazi niki ewana ni byose ni bien urubatse nta n'umwana ufise ndumu mama ufise abana babiri bo ku mugabo umwe ariko tutari kumwe bisigura ko sindubatse ariko ndumuvyeyi urumva uwo gushima muri no mwanya yisanzura uvyumva gute yarohishe guys abantu baba bamushimye Imana zanje rero nanuwashimye wallahi ndisiko tanu oya baraza kubivuga muri commentaire antuka uri myiza cyane ego ndi myiza ko batabimbwira cyane no ndazura bizi byakunzwe no kuvugwa cyane mu bantu bakina amareresi mu bigeme bakina amareresi ko ari uri myiza kubasuma oya ugira inkuru inkuru byumva cyane bishobora kuba vyoba vyaravuzwe ariko sindavyumva neza canke vyanaciye mu matwi birengana ariko nukuri sivyo abakinyi ba filme beza ni benshi barahari bakigororotse ariko je maze no ku imyaka irimwe urumva sico kimwe tukaba ufise myinshi cyane uheruka gupostinga kera ni kubera iki hoba harihe iyihe yatumye utagipostinga cyane hariho filime wahora upostinga cyane yitwa ingingo yarahagaze byarapfuye wabuze umumanagere bimeze gute shaka umumanagere shaka umushe ushaka umumanagere abamanagere muri ko muradukurikirana muravyumva yuko ngaha uno akeneye umumanagere kugira filime yiwe ibandanye nimwitinye rero muzana imitahe karagaciyemo en fait tananje yego yakwica ko ingingo niyahagaze ingingo yaraheze ariko byasabwa ko mbandanya nkora n'ivyo birumvikana kubera bisaba ko umuntu aguma ku kivi ariko bivanye hamwe n'ibindi bidufatira pembeni n'iki ibindi vy'akazi ko siko kazi ko nyene dukora ka film vyabaye ngombwa ko manza kwicarika igikorwa ca film mugasi nicaye umwanya muzobona bishasha nanga kubasezeranya ngo biraje usanga bitwaye kwezi amezi abiri usanga ndiko ndababesha kasi ndababesha ariko uri kuri dutegurira bishasha tuvyitege yanegerezwa sinoguma nkina ku macane y'abandi nanje iwanje ndaziko bankumbuye karazi kuno postinga video kuri TikTok zamba ngo yangu uri mu biki frame ngo duhifira rero canumva ko bikenewe hamwe n'Imana ariko bizoshoboka bizokunda hama ku muntu ariko aradukurikirana ngaha akeneye gukina amareresi nawe umuhanuye iki karibu waje imiryango iruguru muraki nanje nje karibu munyakira keza ko yego Jesse nabishobora none nabishobora biroroshe bon bisaba kwikuramo ubwenge cambere ushizemo ibiharuro byinshi ubwenge bwinshi mukura kina filme bice bikunanira
bisaba ko yigira umusazi ukambura icubahiro usanga ufise niki ugakina ibintu bagwe ko bashaka guha ibintu bitagira icubahiro urumva ukigumanye ntushobora kubikina neza ngo abantu bazokwakira iyo message nkuko bashatse kwitanga rero bisaba kwikuramwo ubwenge tu hama kuba byifuza mukorera hehe bisaba iki kugira baze kwifatanya nawe bahora banyandikira benshi bahora banyandikira kansaba nimero nkayibaha kuri FIB hama bakabisaba ariko biragoye nivyo rero kubera bisaba hano nshobora kuba ndiko ndandika filme nkunda yandika ugasanga namaze gutegura abantu nzoshiramo rero ugasanga muri abandi 10 basavye ugasanga nshizemwo omwe bisaba kwitonda vraiment nanje vyarangoye byarantwaye ikiringo kitari gito bivana filme umuntu aba agomba gukina iyo ariyo gira ashobora kumva ko yo ikibanza umuntu mushasha. Okay, none mukorera he? Bon, dukorera no baho dukorera mu kirere. Kuri bya film. Mufise ikibanza muteguriramwo oya kuvyerekeye film ukuntu bimeze, tuba dufise team ukuntu dukorana. Turandika filme, mu kuyandika tuyandikira aho sanzwe tubaye canke tukorondera nca kusha twandika. Hama gukora filme naho dukorera mu mihana itandukanye sinzi bon. Mu bibanza bitandukanye na kibanza cyo kuvuga ngo kinco tukiniramo filme ivyo bintu bizotugora. Bon watahuye nabi sinavuze ikibanza mukinira mu film aho mutegurira kugira uwifuza kuza gukina amenye aho mukorera muri uwo mwanya twifuza kwinjiza umuntu ushaka ko dushaka kumupima turako bishobora amere nk'ukoze akarepetition turaca turondera ikibanza tukarondera no bashaka gukorana gukinana tukabwira ati kora iroro kuno turako uzoshobora agakora tukavuga ati umuntu akwiye kwinjira turana yishura gukina ko no ushaka kumushira muri film ari mushasha utamupima nivyo birumvikana urakoze cyane bakunzi bacu ikiganiro cacu gihereye hano mubandanye mudukurikirana turabaha byinshi bitandukanye tubazanira n'abandi bantu bye bye.